mama yanterefone ngo kigende kw'irembo. Je nibaza ko biva kuri jewe kuko je ndi umuntu akunda guteramana n'abantu bakaca bavuga yuko ngo kigingi ngo ibintu vyo gutwenza ngo ari ngo arafise abikura. Twese turabaho ku isi mugabo ni bake usanga bazi ingabirano bafise. Bibiwe ngire ndongore n'umuntu iyo aryohewe muri wewe avuga ati uno munsi uburyohe mfise reka ndabusangize mu bantu bose. Yavukanye ibiro 5 n'amagarama 200. Inarume yaciye amwita kigingi iramukurikira ari kigingi. Yego yavutse ari kigingi kweri. Narabona urunganwe rwiwe abana bigana muri primaire barakunda kuza bamurondera asanga batwenze bahwereye bamuraba bamukekuje. Hanyuma ageze muri segondere hoho urumva narabibonye ko afise impano. Twe tumuzi kuva kera nitwaye tuzi natwe ko afise iyo ngabirano yo gutwenza. Yari umusore mu bandi akunda umupira akunda kuririmba mu misa mugabo nitwaye tuzi yuko afise iyo ngabirano yo gutwenza. Ntakarutimana Viola ndagiye cyane gukubona ndumva mwego mutweniki. Naramubwiye nti kigingi nturagiye kwihaka amenyo. Vrema atari kukubesha mu minsi ya mbere naramudekuragije. Umunsi umwe rero nanje nca ndagenda nimba maramara reka nje kubiraba nimba biba vyiza reka nje kubiraba. Haje abantu benshi cane arabatwenza nanje ndatwenga. Nitwa Thierry Kijanya nkabandi umuririmbyi mba muri Canada nkabandi umurundi. Kigingi n'umuntu amuburyohe n'umuntu anyohera cyane gose iminsi yose kuvyuka mu gitondo avant yuko nja gukora mbanza kuja muri YouTube nkaraba Kigingi. Kigingi n'umuntu antwenza cyane gose cyane gose. Umuntu agusaba n'ikintu nta gishobora kugukorera juste ibintu kirurabe nibiki. N'umuntu ubona yuko azi kuraba ibiba mu gihugu akamenya ngina bihindura bikaja mu vy'inkuru byo gutwenza. Nibaza yuko ni ikintu gihambaye cyane kumenya icyo umuntu yahamagariwe. Nabijya vya mbega ngo Saint Valentin nkijije n'imitima eske ngende ni by'abajene eske ndeke oya. Sama Comedy ni igiteramo gitegurwa na mugenzi Alfred Oba benshi bazi ku izina rya Kigingi. Ni igiteramo ca comedy, igiteramo cyo gutwenza abantu. Iciza cyabyo nuko gishira abantu hamwe. Kandi ikintu gihambaye korakora nuko agomba gufasha abari inyuma yiwe. Turizera yuko bizokwama bigenda neza kugira ngo kizokwame gikorwa. Nk'ubu yogira ihamana akaza mu mahanga gutayamisha abandi canke gushobora kwiteza imbere. Naho umuntu aba afise ingabirano birakenewe ko aja kwiga akiga ingene iyo ngabirano yikoresha. Si ibintu bikora bose n'umuntu icyo umenya nuko twofashanya mu nzira zose zibaho mu gutezanya imbere kuko ni ibintu bigoye gukora. Ibyo maze kubona gushika ubu abikora mu Kirundi. Ibyo rero bigatuma abarundi bonyene canke abanyarwanda nibo bashobora kumukurikira nibo bashobora kumva ngene atwenza mugabo ashoboye kuraba ngene iyo bigenda mu zindi nimi hamwe n'abandi batari abarundi bashobora kumukurikira. Nibaza yuko ariho yotera intambwe imbere. Kabuvyeyi Imana imukomeze imuhamagara neza nanje gasaba Imana kuramba nzomubona ageze no mu bindi bihe byiza bisumba ibi arimo. Ndagerwa cyane kubona ari umuntu tuzanye amaze gutera imbere kanagoma no gutera imbere igihugu ciwe. Nibaza yuko igihugu cacu haba n'ibindi bihugu gifise abantu nk'abo
bashobora kumenya umwuga bakora biteza imbere bateza imbere igihugu ni ikintu gihambaye cyane. Ivyo bintu byo muza muriruka ngo muriko murayitanga none je mafenzo guma mvuga none ngira ngiri aho ariko wiruka nkayo kubitana n'izindi